Bakristu ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristu. Kuri uyu munsi wa gatandatu, indwi ya 11, umwaka w'amasabamana A, turazirikana ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca kabiri c'ivyabaye, ikigabane ca 24, kuva ku murongo wa 17 kugeza kwa 25. Izaburi nayo iherekeza iki gisomwa ca mbere ni izaburi ya 88. Inkuru nziza nayo tuyisanga mu Njiri nyeranda yanditswe na Matayo, ikigabane ca 6 kuva ku murongo wa 24 kugeza kwa 34. Vuga Mukama, umusavyi wawe arumva. Ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma. Umusaseredoti Yoadi amaze gupfa, abakuru b'intara ya Yuda baza gukubita ibifukamiro imbere y'umwami Yoasi. Umwami nyene akumviriza ayo bashaka kumubwira. Abanyayuda baraheba ingoro y'Umukama, Imana y'abasokuru babo, ngo bagende gusenga ibitabo n'ibigirwamana. Iryo bara bakoze rituma ishavu ry'Imana ribagwako mu ntara ya Yuda ni Yerusalemu. Imana irabarungikira abahanuzi ngo babagarurire kuri yo. Babahanuzi babashikirije iryo jambo ry'Imana ntibumve. Hanyuma naho Umukama aratuma umutima wiwe kuri Zakariya mwene Yoadi umusaseredoti. Nawe Zakariya araseruka imbere y'ishengero ababarira ati, ngiri iriyazwe n'Imana, igituma murenga amabwirizwa y'Umukama ngo mutakare niki? Kuko mwahevye Umukama nawe arabaheba. Baca baremesha inama y'ukumwica, no kwijambo ry'umwami baramwicisha amabuye ku kibuga c'ingoro y'Umukama. Umwami Yoasi yari yibagiye ivyiza Yoadi yamugiriye, akamwicira umwana wiwe Zakariya. Mu gihe c'ugupfa, Zakariya arasemerera ati, Umukama arabibona kandi azogera ingere ku yindi. Umwaka utashe, ingabo z'Abarameyi ziduga gutera umwami Yoasi. Barashika mu ntara ya Yuda ni Yerusalemu, baramara intwazangabo zose, baraheza barungikira umwami wa Damasi ibinyagano banyaze vyose. Erega za ngabo z'Abaremeyi zaje ziri kurushi, ariko Umukama yazihebeye ingabo naho zarindiri. Kuko Abayuda bari bahevye Umukama, Imana y'abasokuru babo. Uko niko Abarameyi baruciriye Yoasi. Baraheza rero bamusiga agwaye cane, asinzikaye. Abasuku biwe baraheza baramugarariza ngo bahore amaraso y'umwana w'umusaseredoti Yoadi. Baramutemagurira ku kigwa ciwe arapfa. Baraheza bamuhamba mu gisagara ca Dawudi, atari mu mva y'abandi bami. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Urukundo Umukama afitiye uwo yitoreye ruzokwamaho imyaka n'imyaka. Urukundo Umukama afitiye uwo yitoreye ruzokwamaho imyaka n'imyaka. Twagize ubumwe twe n'uwo nitoreye, narahiye umusavyi wanje Dawudi nti, narashinze umuryango wawe ubutakihava, nkagushigikirira ingoma izokwamaho. Urukundo Umukama afitiye uwo yitoreye ruzokwamaho imyaka n'imyaka. Nzokwama ndamukunda imyaka yose, ubumwe bwanje sinzokwigera ndabumukurako.
umuryango wiwe nawugeneye kubaho imyaka yose, nayo ingoma yiwe nayishinze ngo yameho nk'ijuru. urukundo umukama afitiye uwo yitoreye ruzokwamaho imyaka n'imyaka. Abahungu biwe nibaheba itegeko ryanje, ntibabe bagikurikiza amategeko yanje, bagahumanya amateka yanje, kandi ntibazigame amabwirizwa yanje, ibicumuro vyabo nzobicishako abana b'intoke, ibibi vyabo ndabihanishe amahiri, ariko sinzomukura k'umutima, kandi sinzomuhemukira. urukundo umukama afitiye uwo yitoreye ruzokwamaho imyaka n'imyaka. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda nk'uko yanditswe na Matayo. Muri ico gihe Yesu abwira abigishwa biwe ati: ntawoshobora gukorera abashebuja babiri, kuko yohava yanka umwe agakunda uwundi, canke yohava ashima umwe akanebagura uwundi. Nico gituma mutoshobora gukorera Imana n'amahera. Nico gituma ndababwiye nti: ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu, mwibaza ico murya, ico munywa, canke impuzu zo kwambika umubiri wanyu. None ubuzima bwanyu, ubuzima ntibusumba imfungurwa, umubiri wanyu nawo ugasumba ivyambagwa. Raba inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizimbura, ntizica ibigega, ariko so wanyu wo mw'ijuru arazigaburira. None ntimuzirutana kure? Vyongeye, ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongerereza akanya na gatoyi ko kuramba, ngo nuko bimuhagaritse umutima? Nayo ivy'impuzu bibahagarika umutima iki? Itegereze ukuntu amashurwe yo mw'ishamba akura, ntiyirigwa ariruhisha kandi nta mpuzu ajisha. Ariko ndababwiye ko na Salomo mu gihe cose yaraninahaye atigeze yambara nka rimwe muri ayo mashurwe. Ko Imana irinda yambika ivyatsi vyo mw'ishamba vyirigwa uyu munsi ejo bigaturigwa, mwebwe yobura kubagirira vyinshi kuruta. Emwe mwemera buhoro, nimureke rero gusimbwa umutima mugira muti: mbega tuza kurya iki? Canke muti: tuza kunywa iki? Canke muti: tuza kwambara iki? Abapagani nibo bakurikiza ivyo bintu vyose. Nkako so wo mw'ijuru arazi ko mukeneye ivyo vyose. Nimutangure rero kurondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi izoheza ibibagerekereko. Ntimwitwararike ivy'ejo, ejo hazokwimenya. Umunsi wose ugogwa n'ivyayo. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bakristu ba Radio Mariya, nk'uko twabizirikanye mu gisomo ca mbere, nta gihugu cateye akagere Imana cagize amahoro, nta mwami yigize ikimana yatekaniwe mu butegetsi bwiwe, nta n'umuntu yigeze agira umutekano igihe cose yateye umugongo Imana ngo yirukiye ibitagira mvura.
Abanyisirayeli bahevye ingoro y'umukama Imana ya ba sekuru bakorera ibigirwamana. Hanyuma ishavu ryisuka kuri Yuda na Yeruzalemu kubera ico caha cabo. Imana mushobora vyose, nk'uko yari yarabibwiye Musa n'abahanuzi, igira iti: ntuzokubita ibipfukamiro imbere y'ivyo bishusho, kandi ntuzobibera umusuku, kuko ari jewe ndi Umukama Imana yawe, Imana y'ishari. Mpanira n'abana icaha c'abavyeyi gushika ku buzukuru no ku buzukuruza aho banyanka. Ariko nkagirira ikigongwe ibihumbi vy'abankunda bagakurikiza amategeko yanje. Tubisanga mu gitabo c'Ihunguka, ikigabane ca 20, umurongo wa 5 n'uwa 6. Umukama Imana yacu yanka abo bose bibwira ko bavomeye zose ariho bogira amahoro n'umutekano, ariko bamenye ko igihe cose bapfukamiye ibigirwamana badashobora kugira umugisha n'umuhezagiro mu babo no mu vyabo. Ingaruka nyinshi zo gupfukamira ibigirwamana ntawozivuga ngo azimare, ariko igihe cose twumvise ijambo ry'Umukama no kugira ngo natwe twikubita agashi, kuko muri iki gihe turimwo hari ibigirwamana vyinshi natwe twimitse. Ubutegetsi budatinya Imana. Rimwe na rimwe abategetsi bakibagirwa ko ari ibiremwa, kandi ko ubutegetsi bwose butangwa n'Imana kugira ngo bakore ari nk'abasuku basukurira Imana. Ikindi kigirwamana ni ubutunzi buboreza abantu, kugeza naho bataba bagitinya kugurisha canke kwica umuvukanyi kugira ngo bagere ku byo bipfuza. Hari ibindi bigirwamana vy'ubwiza, vy'ubwenge. Abantu ntibabe bagitinya kudandaza imibiri yabo canke gukoresha ubwenge bwabo mu bitari vyo, bakaba ba mpemuke ndamuke. Ibi ni navyo Yezu Kristu mu nkuru nziza yatwibukije ko twohungira kure nk'urunuka ivyo vyose bitugira abaja, akadusaba kudakorera ba databuja babiri, Imana n'amahera. Amahera rero yanditswe n'indome nkuru, vyerekana ko si amahera dukoresha mu kubaho nk'abantu bikwije icubahiro n'agateka, ahubwo ni ikigirwamana c'ubukungu, ni ikigirwamana c'amaronko kitwibagiza uwo ubwo butunzi bwose bukomokako. Ivyo tubereye ibikoresho bigahinduka ibidukoresha. Iyo rero twemeye kuba ibikoresho vy'ivyagombye kutubera ibikoresho, duhinduka imbohe, kandi mu mugambi w'Imana twaremewe kubaho mu mwidegemvyo w'abana b'Imana. Ikintu cose rero kiza kutwaka ubwigenge tugomba kugica kure, kuko turavye nabi biheza bikadutandukanya n'Umuremyi. Abantu benshi muri iki gihe turimwo babayeho baraba muri kahise na kazoza, aho kubaho muri kubu ngo babeho bose mu vyo barimwo vyose n'umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose n'amagara yabo yose. Umweranda Tereza w'Umwana Yezu niwe yazirikanye asanga kubaho muri kahise no muri kazoza bitadufasha kunywana n'Umukama, bitadufasha kwizera Imana ngo tuyireke abe ariyo iyobora vyose
mu mugambi wayo. Yagiye akandika avuga ati ubuzima bwanjye n'ubw'akanya gato. Ati kwiyumvira ivy'ejo hazoza bintera kwihebura. Ati nico gituma igihe mfise co kugukunda no kugukorera no kukwemera no kukwizera ari uyu munsi. Natwe bavukanyi ba Radio Mariya Burundi, kuko inkuru nziza yabigarutseho, ntiturazwi ishinga n'ivyo tuzorya n'ivyo tuzokwambara, ahubwo ubuzima bwacu bwose tubushire mu biganza vy'Umukama, twebwe tumusabe ingabire yo kubaho ku munsi nk'uko abishaka, nk'abana batoya kandi bizeye umuvyeyi. Umuvyeyi Bikira Mariya we mu kwicisha bugufi kwiwe yemeye ko umugambi w'Imana uranguka muri we, akavuga ati jewe ndi umusavyi w'Umukama, ibyo ushaka nibimbeko. Natwe tumusabe uwo muvyeyi adusabire, atwigishe kubaho tureka ngo Umukama abe ari we akora ugushaka kwiwe muri twebwe. Gutyo ntituzorazwa ishinga n'ibidutunga, kuko Imana ari umuvyeyi azi ikidutunga n'imbere yuko twebwe tukimusaba. Muvyeyi Bikira Mariya, mwamikazi w'abakristu, mwamikazi w'abari mu rugendo, udusabire.